Wewe ufise isura mbingira ngo nico gituma atakuraba bro. Ukugu munchi ntege kwatonyemera mbega biva kukimaniga ya. Oya sugufu. Ahubwo uri umubono nigutebo gutwengera nuganwa nk'agasuguru. Aho Embida tacha kwishura gute? No, aho ni je nariko ndamwishura we yambwiye ngo wowe ufise isura mbingira ngo nico gituma atakuraba. Kuko umunchi intege kwatonyemera mbega biva kukimaniga ya. Nawe kimwishura? Oya sugufuha. Ahubwo uri umubono nigutebo gutwengera nuganwa nk'agasuguru. Wewe gutwengera ufise ubwanwa nk'agasuguru. Wowe ufise isura mbingira ngo nico gituma atakuraba bro. Kuko umunchi intege kwatonyemera mbega biva kukimaniga ya. Oya sugufuha. Ahubwo uri umubono nigutebo gutwengera nuganwa nk'agasuguru. Ngumugabo azira ibyagendana si nkawe umeze nk'aka emoji. Ibanze Embida. Yes bro, kuna kitu ngo nataka nikwambie muri kano kanya akazi kako kagenda gute? Kazi inaendeka fresh. Leo naona wateja wako wanakuja kwa wingi eti. Naona document hapa abakiriya bariko baraza ku bwinshi kabisa. Uyu munsi turafise umutumire. Umunsi zo gukorana na Mr. Joker. Uraza kumubona bro. Zo kwa birenze sana. Abakiriya ariko baraza bien. Il faut que tu ama ice cream ndabona mwazikoze. Umunsi ko mutakoze jus none. Jus ya ice. Mr. Joker. Gute bro? Umeze bien? Uraho? Karibu sana. Karibu sana bro. Ni fresh cyane man. Ndagushimiye ko nawe washoboye kutugendera uyu munsi ngaha anye. Yes. Karibu tena mzee. Ni ibintu byawe biriko birakogwa neza. Nguma numva ibintu bro. Gusa. Tuko turagerageza nyine turabaho byoshika cyane. Embida aho wamukuye abantu benshi barifuza kuhamenya bro. Reka tumanze tukwakire gatoyi ngaha turafise ice cream, turafise juicy, turafise ibintu byinshi bitandukanye bimeze bien sana, you know. Thank you bro. Yeah. Jo byiza cyane. Yeah. Ndakuzanira iki muri izo ndakubwiye. Ice cream maze n'igihe. Utaronka ka ice cream. Akanya ko kujya kubijya ariko kuba ndiga. Yeah. Karibu sana mzee. Karibu pale kwenye kiti nini? Ice cream ilahari. Yes. Bro, umeshapata ice cream? Yeah. Ice cream ziko tayari nini? Uyu munsi ni Mr. Joker, wambonye Mr. Joker. Yeah. Kubali wewe petit? Kubala petit. Leo sio. Safi sana bro. Mr. Joker. Hivi sasa mzee. Kubo. Karibu sana. Asante sana. Ndakuha ikaze. Thank you kabisa. Naona sivi cyane. Ego kabisa. Welcome. Ukumva gute ko kantu bro? Yes, karibu sana. Uyu munsi uza kuba uri kumwe na Mr. Captain Dollar Capital. Nkuko usanzwe umenyereye kuri Buja Hit TV. Tumanze turamusaba ariko baradukurikirana muri kano kanya. Hello guys, welcome. Uyu munsi ndi kumwe na Mr. Joker, umwe mu baririmbyi batangwe kuva kera. Music iwabo ariko benshi tugiye kumenya ubu unye ku ndirimbo yiwe ndakesera ariko kumwe na Embida, sivyo none? Sivyo none? Ego kabisa novuga yuko ndakesera n'indirimbo gusa yashitse kure cyane nizere ko n'izindi bazizi za support me. Yes. Za jigeza n'izindi nyinshi. Yes. Support me n'indirimbo yakunzwe cyane ariko ndifuza ko manza ukandamukiriza abariko baradukurikirana kuri Buja Hit TV. Hello Buja Hit TV. So ndikumwe na Mr. Captain no munsi bya Buja Hit TV. So turishimye sana n'ubwo ubona twe turifatira kandi keza sana gusa n'ama surprise y'ubugesera gusa nahuye nawe. Yeah. Ego, Mr. Joker. Yeah. Amajambo ni menshi twumva hariya mu gisagara. Iyo ndi ngako kazi numva amajambo menshi. Mr. Joker asigaye agara muri quartier agenda aradunda sana kuko indirimbo na Embida ndakesera we. Ati mu gisagara nukiboneka muri quartier. Apa. Ego bro. Sha, biragoye gute. Mukatije ndaboneka sana ndaboneka me apana para sana. Abagenzi nukibaramutsa kwiganira nabo usigaye ubwara. Ubwira umuntu avuga gutyo mu bwiriki bro.
umuntu ambwira ko ngara bivana nuko ntahura meje siko nitahura bro. Yes. Game ya music, game ya Buja Flavor, you know, muri rusange game ya Buja Flavor uri kurayiraba kuva kera ugitangura abantu benshi dukurikirana amakuru turadiko Mr Joker yatanguye muri 2019 jusqu'à ubu muri 2021 ariho uri kurafatisha muri kano kanya. Game ya Buja Flavor kubwawe ubona ikiragira ihinduka ringana gute? So ku ruhande rwanje je novuga yuko ubu umuziki ndundi kwanza simvuge kuri Buja Flavor gusa mvuge yuko umuziki ndundi kugera ku rundi rwego. Yes. Ego ubiravye nuko abarimvyi bariko baritanga mu gukora cyane, aba producer mu kwitanga. So ni ikintu gishimisha cyane sana bro. Yeah. Ni ikintu cyiza cyane. Cyane gose. Ati amaradio y'ubu mu gihugu cyacu cy'u Burundi baravuza umuziki w'u Burundi bikwiye ko numva kera mwatera indura abaririmbyi ati bavuza umuziki w'abanyamahanga aba DJs. Ubu bimeze gute bro? Numva amajambo menshi cyane kapiteni. Gusa je nizere ko muri uwo mugumuko je siho narindi yo kuvuga ngo tugumuke ngo bavuze indirimbo ziwacu ntavyo nigera mvuga je. Oya kuko je nakoze umuziki nsanga indirimbo zanjye zivuzwa. Ego ndiko ndakora mbona zikavuzwa abo nabo batavuzwa sinzi babihereye. Ego ati rero kari kadogo uragatanga kakanoti kaba promoter basaba uragatanga sivyo? Abariko baradukurikira ni benshi hari abantu bagitangura umuziki, hari abantu bariko bimvira gutangura umuziki bakubwira ati aba promoter baratubanira tugiye ku radio badusaba kanoti bikatugora. Kubgawe ico kintu kibuze kwiki? No gusa biragoye nyene intango no kwibimeze. Intango yamigoye. Tutabeshanyira amaze gushikira nawe. Yes, keshi gusa keshi sana byarigeze ko nshikira keshi. Ya kundirimbo nakoze ubwa mbere ya byarigeze kunshikira cyane gose ugasanga ukuvugisha umu presenter kuvuga akagufata nk'umengo ntacuri ya me kuvaho ntanguriye gukora za support me za ndakesera zaki nabonye ibintu bimeze fresh sana. Yego thank you bro. Asante sana bro. Big up sana. Washaka kutubandanyiriza ya umva kuvaho hajya aba presenter baragerageza gukora naho bavuga ngo bagira ngo utabahaye akanoti gusa nizere ko nabo bakora bavuza ikintu kimeze neza. Ya indirimbo nkaga ndakesera wo ibanira burya uri mu presenter ukayibana nyene cyangwa abantu bagukubita bagukubita tutarashika ku ndirimbo ndakesera uvuza ati iyo ndirimbo ndakesera wo ibaniye n'abantu bagukubita kuko indirimbo iri kiravuzwa cyane mu muji wa Bujumbura eka no mu Burundi bwose. Indirimbo inyuma y'indirimbo ndakesera indirimbo yigeze kumenyekana cyane iwawe yitwa Support Me. Iyo ndirimbo idea we kwihehe kujya ku waririmba Support Me bagusupportinge kari umusore wavuze ati ngo ni support kabla sijafika maana nikifika utanilaumu. Nifuza ko sigurira gato icyo kintu bro. Ya si ikintu kigoye cyane meki gitahura bake cyane. Ya vuze ni nataka ni support kabla sijafika maana nikifika utanilaumu. Unajua kuna wakati mtu unaanza kufanya game unaofanya muziki lakini unakuta watu wako wanakuona kama uko unafanya utani unafanya plug yani vitu wanaona kama viwezi vikakufikisha fast. Ndio maana unakuwa unasikia hata mitani wanakuambia eti sasa hivi utakufikishaga wapi? Ndio nao bizo kushika na sha kumburudire ke sasa akibagira yuko uri kurate uteruje imbere ntiko urasubira inyuma azogukenera ko na selfie n'ibindi cyumva azobikenera yariko araguponda ke bago bizomugora nawe kuyironka iyo selfie. Support yaramaze ko ayisaba support eka yarashoboye kugushikira support kayironka support kuri bamwe kujya baririmba mu ndirimbo Support Me. Ubunye waranose support vraiment ubunye novuga yuko barushirize gutanga ijya support barushirize kubera ubu bariko baragerageza ubu bariko baratahura rero icyari cyo upcoming icyari cyo music industry umuziki ndundi bariko barawutahura sana sawa. Kuri ivyo rero nibagerageze barushirize gukunda ivy'iwabo kuko nabantu bariko baritanga sana kugira bishige kure. None babuji we ntabyo uri kurabona ndiko ndabibona cyane Captain Dora Capital. Yes guys, Support Me ka yarakunzwe ndakesera warimbanye na MB Data iri kirafatisha cyane uyu munsi nezi ko munza kuzana na MB Data byagenze gute bro? Bo nta byagenze gusa nuko umwe wese yabafise gahunda ziwe naho mwokorana n'umuntu nibivuga yuko mubaye label
Yes. ngo mubaye canke mubaye team imwe muzoza mujana aho mugiye hose na cyane cyane ijya ndirimbo ni iwanje Yeah. ni iwanje mbide dategezwa kuyivuga muri interview yakoze je ni iwanje nkayivuga ko biri kose. Yes. Yaro kuba ntazanye na MB Data nuko MB Data nawe afise ivyiwiwe Yeah. afise ibikorwa vyiwe ariko ategurira inzira azocisha mu nyuma. Ati uyu munsi ntiyashoboye kuboneka MB Data. Gusa ndamukeneye Yeah. yashoboka je ndamukeneye ku bwanje apana ku bwa TV online ku bw'ikiganiro no oya. Turamuhaye ikaze mu kiganiro cyacu aho dutera abiri tugatera ijoro ijambo. Wi abantu bari kwadukurikirana abaririmbyi reka bifuza gushika kure nabonyene bifuza gusohoka kuko wewe ubu unyi wamaze kuronga wa muryango. Waswahili wanasema umeshatoboa kupitia ule muziki, you know, wamaze kubona ingene abakunzi ba Buja Flavor bakundiki, sivyo none? Yeah. Wamaze kubona icyo bakunda. Ndifuza yuko umbwirira gatoyi histoire gatoyi ya Mr Joker kuva muri 2019 gushika ubu muri 2020 kugira ushobore kumena umenyekane ku ndirimbo. Byari kugendeye gute, haso wahuye nazo, ibihe bigoye wahuye navyo, turifuza kubimenya gatoyi abariko baradukurikirana babaririmbyi bacyaruka. Ego gusa nizere yuko intango yose yabigoye nubwo umuntu wese acirondeza akirondera ahantu yoca kugira umuziki wiwe umenyekane. Yes. Yoshira ishaka ntiyumviriza amajambo ntiyumviriza amajambo akore nk'uzofejo. Ifo gukora nk'uzofejo. Message tonto nusanga ari concert. Usanga amashow atanguye kuba amashow. Amakermesse yo ebara ndazi ari umukukwici umuronka ama concert. Ego ntabwo abantu bifuza kugira ushobore kubwira nicyo babwiye kugira bashobore kugira wa mutima wo kubandanya barondera. Gusa umuziki ndundi uri kugera ku rwego rushimishije sana. Ariko bajya abantu baguma baca intege bajya ba Kamenge babareke babareke bakore kuko burya sibo bigize kuba urashobora gusanga umuntu ukavuga nti uno mwana ari kwakora ikintu sawa ari kwakora ikintu cha entertainment aho kumubwira nti tera imbere komera wowe ugacumubwira nivyo burofa niyo mpamvu utiyize sawa bakibagira yuko ubuzima atari kwiga gusa. Hajya umuntu Imana nibizi ikintu yateguriye umuntu. Okay? Niyo mpamvu ubona Mr Joker yaravuze nti bavuge canke bareke jendi nzoguma nkora. Ego na niyo mpamvu hama ivyo nabe ngo kuronka inzira ncisha mu muziki wanje nibaze ko byose bijana n'ishaka. Ingene witanga ukunde kwanza ikintu hajya ijambo rigukunze rikugumamwo. Kama kawaida ni Mr Joker aje kukubwira ati komeza nubwo bazoguca intege wewe ukiri kuratangura umuziki ntuhagarike, sivyo none Mr Joker. Aho yavuye ni kure tukiri ngaho nyene ndifuze ko wabwira igisanga kimwe wahuye naco utazo kwigira wibagira muri game ya music utaratora, nimba ari muri studio, nimba uhuye naco kuri radio, nimba uhuye naco kuri concert ukavuga ati mikono juu ntihagire uduze ukuboko. Gusa igisanga je nibuka nuko gusa sinari bwamenyekanye cyane. Yari igihe gusa hageze aho nkora show nyene ahantu yari nka petition show kubera amashow atandukanye sana. Yari nka nyene bari badutumiye nyene n'abandi twari bijya byo mwisite nyene bijya bavuga araririmba gatumuronderera ahantu aza guperforminga turabe ko yomenyera stage ibintu nk'ibyo. So aho hantu umuntu yatujanye hageze ku mugoroba ko dutaha watujanye turamubura hari kure cyane no muhira. Ibisaba yuko tuzana amaguru gushika muhira umva ico n'igisanga ntazo hari hega mari mukanyosha gushika mu Kamenge ilikuwa wapi mzee? So bro ni kure sana man, kure sana ndavuze umuntu wese angaho iyo cyatwenge cyavuga ngo yo Mungu wangu ni hatari bro no ni so man atari kweli kuva n'amaguru nyene ubanzi ngo wagiye muri show watuzubwiye abajama ngo nagiye muri show Mureka nyatari ugatuza n'amaguru ugahatera irege mugani wa beach ushitse no mwisite nyene ugatuza ugahagwa no kwinyegeza basi ntibabone ko washitse bazo kubone je mu gatondo nyatari atari kweli. Reka tugaruke rero ku ndirimbo yawe Ndakesera. Ndifuza kumenya idea y'ijya ndirimbo Ndakesera. Mo idea y'ijya ndirimbo yavuye muri studio. Nari ngiye nyene gukora indirimbo yiwanje isanzwe.
ngiye gukora mpura gusana nsanga Mb Data nawe ari kwa Ibreezy hajya. Oui. Ibreezy ni ya studio iri mu Gasenyi kuri Buja Music. Ya nijyanye Ni Buja Hit Music ya studio. Oui. Kenshi benshi bamenyereye ijya logongo One Way ngo One Way Records. One Way asigaye agigumiza cyane mu gisagara cya Bujumbura. Big up sana bro. Ibreezy ni ubahwe. Ni yubahwe. Ego. Kubera mwino miss bro sigaye utovye sana bro. Niba kurabe aho wabikuye ibyo bintu. Bisa twibandaniza. Yes. Ego. Hama uramusangaho ariko arakora Mb Data uramubona hajya eka wamaze gushika kwa Ibreezy idea yavuye ya Ndakesera. So idea Ndakesera yaje turi nyene muri studio hajya nyene twashitse tubwira Breezy ebana kora beat twumve. Sa Ibreezy akora beat nyene kubera Ibreezy burya beat akora iba uyu uri umusani nyene uri umuririmbyi wumva beat neza ukayumviriza fresh. Akoze beat aho nyene naho uba ngo na mizuka mba mfise aho nyene mizuka ikiduka. Ya rero irya jambo Ndakesera kuya irya title kwanza tuironi. Beat niyo yayizanye. Irya beat mwumvise beat muzuka wapanda. Niyo yacizana kajya kantu ngo Ndakese. Irya wumva ngo iyi beat nisaidie kidogo. Umvise. Tonto fasha kanu gato. Mwino beat irakaze Ndakese. Umvise. Mwino beat irakaze Ndakesera. Yes. Cyatuvuga nitwokora Ndakesera kweli. Ubu ndiye mvuze ku kantu. Niyo Mb Data nyene. Kweli mutipe je ndamwemera sana. Asante sana bro. Ndamwemera sana. Gusa niyo yaciye avuga Joker dutegereza gukora ikintu cyitwa Ndakesera. Kubera ino beat irakaze Ndakesera. Cyatubwira ngo nk'abagira ibisayirama. Twakoze nk'abazopfeco. Niyo mpamvu iyi ndirimbo iguma yitwikira nyene nk'uko. Nikubita yumvikana hose. Ndakesera. Ati indirimbo yiwawe Ndakesera ikintu cyatumye ikundwa cyane wibaze ko cyari gikiga Mr Joker. Boje nibaza ko ari kubera ari nziza cyane. Ubwo ni audio cyangwa ni video yatumye indirimbo ikundwa cyane. Ibaze yuko uravye naho wofata ijya video ugakuramwo ajya amajwi. Woshima no kugumuraba gusibiri muri ijya video. Amafashe audio ugakuramo amajwi. Ukunduguma wumviriza ijya beat gusa. Ukuyemo beat ugasigazayo amajambo gusa. Ebana wumvise inana rero. Abana niso. Kaje kanu ndagashize mu ndirimbo. Nitwe twagashizemo yani twe twagashizemo. Ego. Inana ehira twende manda gusaba umufasha kanu gato iko muri ndirimbo numve flavor gatoyi nuwo turi kumwe ubona ati Mr Joker ngo wewe ufise isura mbingira ngo nico gituma takuraba bro ukugo munchi intege kwatonyemera mbega biva kukimaniga ya oya sukufu ahubwo uri umubono nigutebo gutwengera nuganwa nk'agasuguru aho Mb Data cyo kwishura gute no aho ni je nariko ndamwishura we yambwiye ngo wowe ufise isura mbingira ngo nico gituma takuraba kuko gumunchi intege kwatonyemera mbega biva kukimaniga ya nawe kimwishura oya sugufuha ahubwo uri umubono nigutebo gutwengera nuganwa nk'agasuguru wewe gutwengera ufise ubwanwa nk'agasuguru canke je nse na emoji ariko Mb Data attention wambwiye ngo sa na emoji kandi mfise ubwanwa kweli naka emoji kagira ubwanwa oya nayi urabona emoji muri WhatsApp ifise ubwanwa barayikurungikiraho ndifuza gatoyi kumpa flavor kujya kure yavuze ati ngo ufise isura nk'aka emoji ndirimbira kaje ka face gatoyi isura nk'aka emoji wowe ufise isura mbingira ngo nico gituma takuraba bro kuko munchi intege kwatonyemera mbega biva kukimaniga ya oya sugufuha ahubwo uri umubono nigutebo gutwengera nuganwa nk'agasuguru ngumugabo azira ibyagendana si nkawe umeze nk'aka emoji ibaze Mb Data ngomeze nka emoji kweli Mb ako kantu karagutwengeje cyane muri ndirimbo byadanje sana biraboneka ko mwari ko murahana yaririmba nawe ukaririmba no mu bisanzwe kano kantu niso ige ndirimbo muri studio muri ko murakora terme yamaze kuboneka ko ari Ndakesera watubwiye ibintu byakuryoheye cyane muri audio muri ko murakora hajya kwa Ibreezy wamubonye gute bro
ushobora kumudefinisa gute? Cyane mvuga yuko ari gusa iyo ndirimbo iri kwivugira hehe? Ndifuza kwivuga iyo ndirimbo bro. Ndamba kidogo. Indirimbo irarenze ndiko ndaraba clip video ni clip itagase ni clip nziza aho tubona yuko wari wambaye ibitenge tutarishika kuri clip ndifuze ko mbwira gatoyi iBreeze mwakoranye gute wamubonye gute ushobora kumudefinisa gute iBreeze bro bandanyura aba indirimbo bro nashaka kuva nagiye gukorana na MB Data ino ndirimbo ndakesera nibwo bwari ubwa mbere je nta kibazo ni ivy'Imana bro byose ni Imana umuti wakoresheje warafashe nta muti bro Imana niyo muti gusa turabishimira Imana. Okay. Hajya bwari ubwa mbere je mbonye iBreeze yagiye naja kuyikora mais iBreeze ntiyari zina rishitse mu bwenge bwanje no nari maze kubyumva kenshi mais nifuzaga yuko twokorana no mabari bamubone sinari bwana naramwumva ko nyene gusa nari nace ngira icyifuzo cyo kuzokorana nawe niho nagiye gukorana na iBreeze chansanga ni MB Data ari muri studio nyene ego cyatuvuga ni bro dutwike twimanukire usinganga beti ya bro izo ni nganga ushaka usanga umuririmbyi afise idina ukamumotiva gushika ega genda ndazi gituma uvuze uko akubwira ati ngo bro dukora indirimbo mutigeze murabipanga ndazi gituma uvuze uko bro urazi abantu benshi baharura aho umuntu ageze ntibiyumvira aho yavuye sawa baharura aho umuntu ageze ntibiyumvira aho twavuye ni kure sana n'amarira yo gukoroka bro twaraciye muri byinshi sana n'ubu gusa Waswahili ndio wanasemaga vizuri. Yani ikumbuke jana iliyokuumiza kisha isifu leo na kufanya ukumbuke jana ile. Subiramwe ko kantu bariko baradukurikirana hariho n'abatanzania bariko baradukurikirana so umugani mu Giswahili umugani so sinzi umugani mu Giswahili je sinzi umuswahili gusa ndavuga Igiswahili ariko ndi Murundi so Waswahili wanapenda kusema hivi ikumbuke kesho iliyokuumiza jana iliyokuumiza kisha isifu leo na kufanya ukumbuke jana ile. Umeshaona ndio kitu ambacho watu wengi wajuaje. Usihesabu leo eti Mr Joker yakoze ndakesera irahitinze iravumye sana abantu barayikunze sana ngo ni miti uca wibagira aho navuye kwanza ndiko ndarondera ino hit ndacarondera ni isumbi yi amahongire ngo ndiko ndakoresha inganga kweli we ntazi ukoresha aba journalist ndukoresha acha nitwo bavuga nitwo bavuga bro iBreeze ushobora kumudefinisa gute iBreeze kuko ndifuza kumbandanyiriza ndifuza kumenya iBreeze none kuguma kuvuga kuri iBreeze cyane ni iBreeze ariko aracugumiza niwe yagukora indirimbo irahitinga cyane kazi mawe ubizi ko ariko aracugumiza none ubimbaza je ndabikubwiye uko mwashoboye gukorana muri studio abantu benshi barifuza kumenya iBreeze kuko aba producteur benshi bashobora kububwira ati duzijwi ane akagukankamira muri studio ukamubwira ati gishiramo agapiano akanka aba wanje uzobimubaza iBreeze je singorana muri studio kubera nja muri studio nzico ngiye gukorana ntabijya byo kuvuga ni plante mu mutwe mvuga ibi ndirimba ama contractors cyane amaswata vraiment kuko sogwa birabaho reggae ushobora kuririmba ukaja organ hama producer akaba abyumva me iBreeze n'umuntu yitonze sana ntakankamira umuntu ntawo bishika nyene ukamushavuza muri ko muraririmba me ntabukankamira arakubwira bro bari kugenda kukunuko wase kumva naho arakurekera kujya nyene me wumvise impanuro izogufasha uzokora byiza. Urakoze cyane kutubwira iBreeze uko nameze guys. iBreeze n'umutipe afise amatrade kuntu yari hejuru ndabona ujya mutipe umuboga. Dusubire kuri clip video yakozwe nandi yakorewe he zijya idea zo kwambara kujya nk'abantu bakera ibishatsi byinshi zavuye he zagenze gute bro ikintu kitari bwaboneke mu Burundi ariko nibaze kumaze kubona ijya clip ndamaze kwibona bro none gitangura n'ubona umuntu yayikoze ndifuza ko dusigurire rero wewe hari abantu benshi hari abantu batabiraba ibibazo kenshi aba journalist babaza babizi ariko tubabaza kugira abari ko baradukurikirana bashobye kudutahura ko twe tubariza abanyagihugu video yakoze na Brian Smith kurya muntu atazi gusoma nyene ashobora kuraba hajya kuri video nyene video yakoze na Brian Smith location n'ibindi style zose ama idea yose bazobona muri irya video ni idea za Brian Smith ata mutwe wundi muntu urimo ego ni yubahwe kuri yakoze ikintu cy'amateka sana ego
Brian Smith, big up sana aho uherereye. Mr Joker anakubali, arakunze akazi kiwawe aho uri hose ukaba uri kuranyumva mikono jumze chikwa tamu au sio. Ego turacabandanya na clip video kugira nshobore kurangitsa ikiganiro cyacu. Ndabona umwanya uriko uratubangira, umwanya uri kuriruka cyane. Clip video yarakozwe, shooting twaratibonye bro. Ni iyihe scene wakunze muri iyo clip video yawe? Video je ndakubwiye ngo masubizamu na imagine nimwe mvuga ni hino narakoze nabi nyango yembi data yarakoze nabi twaratwitse image zose turimanukira nabyo gusubiramo ngo subiramo aho ya nabyo asubiramo byabaye byo gutwika twimanukira hari ahantu embi data yagusubize gucanje mbere nk'ubwo uguye hariya bro. Ya ijya video funny sana ugiye kubiraba neza ukwishwa n'agatingo uhereye kuri audio mpaka video ni indirimbo iri funny no mbikuzwe umvise gwinana ehira twenze utuja kuraba muri video mbitata aguma nsunika none wowe reka gukundiye video gute umvise nziko kaje kantu niko mwari mwateguye cyane kaje hajya nyene kujya kuna gusunuye gutya n'igisucugwa hariya mo zijya ni surprise bro ya zijya ni surprise umusani yitahura aba navuga gute ana inabidi awe mbunifu inabidi awe mbunifu sana ile ni creation tu ali create pa kitu ikatoka poa. Big up sana bro. Ndifuza yuko ugira icyo babwiye abarundi bari kwatubikina ni kintu wifuza yuko abarundi bamenya kuri Mr Joker muri kanuka je no babwira kuri ubu gusa barushirize gukunda ivy'iwabo barushirize gukunda umuziki wabo Mchano babwira badukurikirane sana bareke kwiplanta ngo muziki Burundi ngo ntacumaze ngo ntawuzoshika n'ibiki oya aho byapfiriye harahari turaje no kuhakemura nibyaba ngombwa nimwaduhereza umwanya mugatumviriza muganashenga indirimbo ziwacu turaje kugikemura ishike kure aho mushaka mwebwe zamwa mutakamba ngo nibigungo umuziki ubu ntawuzoshika no uzoshika gute wo dashaka kushika bikora ushike uzoshika muri game ya Buja Flavor uyu munsi twari turi kumwe na Mr Joker mu kiganiro cyacu aho twatwibere turiko turanezerwa hano onye ndagutumiye wo muri ivyo kurankurikira muri kano kanya welcome Mr Joker ndagushimiye cyane bro. No je icyambere cyo simbaza kugushimira je mbaza gushimira kwanza umuryango wanje uri kuramfasha achieve your dreams AYD niyo triko wambaye ngaho nayibonye ko ari logo mapema sana achieve your dream iserukiwe n'umuntu yitwa Don True Boy cyangwa urashobora kumwita Leonidas ni umuntu yitanga sana akene industry ndundi ko igera kure cyane ego ndawushimiye cyane umuryango wanje achieve your dream Imana yije imbere vraiment tugere ku cyo turiko turifuza gushikako cyane mu byekere no muziki ndundi tushitse ku ntambwe ego nanje ndagushimiye cyane nkakubwira ati genda ubwire abaririmbyi gusa kano kantu bashe aka kantu gahetse kiganiro kiba gihenze bro bararenze urenze rero nanje ndagutumye ugenda ubwire abaririmbyi ati hari amakunguma numva menshi murarogana sana bro nganga nyingi sana bro Alikiba muramuroga concert yiwe ntabafana ronka abarundi ni hatari bro numva ibintu byinshi mu muji bro byo kuroga Jesse ndoga sinzi naho bihera byo naho byinshi no bivuga abarinzi murarogana sana bro ibyo nabyo ni bandoge turara ni bandoge uzi kuroga naza ndoge acha gonga ipoto urazi kugonga ipoto urabizi wowe chupa acha kurambia Masterlinda iruka kuvuga ati bamuroze uburozi bw'ikizungu bro urumva ayo matera message yewe sijenda ya clear nibiva muri mwebwe abaririmbyi bro ariko we ntwari urimo mu bamuroze Masterlinda sindanabizi hani Jude I'll see you guys ndabashimiye cyane aho numwe ariko muradukurikirana yari Mr Captain Dollar Capital the voice killer ndamushimiye wewe umurundi uri hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi wowe murundi uri hanze y'igihugu cyacu cy'u Burundi big up sana kuri cameraman Juma Jukes niwe twari turi kumwe uyu munsi ndabakunda cyane guys jya muri commentaire eka jya kuri YouTube ku ndirimbo ya Mr Joker ndakesera ushobore kugira comments wowe uri kurankurikirana jya kuri comment yahanyene muri kino kiganiro tubwira ati indirimbo ya Mr Joker wayakiriye gute big up iBreeze wakoze indirimbo ya ndakesera ya Mr Joker big up Brian Smith nimwe mwatumye umutipe atagata asante sana ciao ndabakunda asante sana bro